tugira amahoro. Bon, kambere na mbere nyene nkuko Ismail ari kubivuga ndasabye imbabazi kuba byase tugacego n'ibyo yatubwiyeko. Hama nibaza yuko byinshi yamaze kubivuga cyatumye dukorana uyu munsi. Intumbero hanini kwa kugira ngo dushire hantu wa concert zo presenter indirimbo. So rero jeregaza yuko kuri uyu munsi yango tubaje kugira ngo tuganireko hari ibyo mufise mu tubaza ntangorane turiteguye kwishura. Esa nishimwe. Donc aujourd'hui ça ya Bouquet Club nuko pour le moment ndi nasinye muri Bouquet Club dukorana dufitanye amasezerano cyo dupana y'akazi. Niyo Bouquet Club niyo label yoboye ubundi niyo ijeki. Hama kwico kindi cya kabiri cyane donc wewe bamusabiki nawe usabiki kukika. Oh, okay, merci. So icyo basaba nje nkabasaba icyambere ni imikoreranire dum artiste ndabaha produit nabo bakampa inyungu. Bon, tufate ko twese turakeneraniye bazana imitahe nanje nkabaha talent hama bikabyara inyungu. So rero je nkoresha ingufu zanje nabo bagakoresha imitahe tugahuza hama tukaraba icyo biri kutungukiye. Ibyo ndakari ibyo dufitanye mu Rwanda ubwo cyane ariho nzoguma nkorera. No vision ya mbere mfise ni yuko nteze imbere umuziki cyangwa ndozi ibendera ry'igihugu mu makungu. Donc iyo mvuze ngo nakoreye mu Rwanda no munsi hari impamvu nagiye gukorera mu Rwanda. Ubu mu Rwanda ni bumva Esa Nishi yakoreye mu Rwanda nibaza yuko atangwane yuko bamenya bakibaza kumenya amamu ko canke Esa Nishi ni bwoko ki ava mu gihugu. Nibaza yuko jewe intumbero nyamukuru yatumye nja gukorera uko ariko tuzibendera ry'igihugu biciye mu ndirimbo. Ni nkuko nshobora kuja gukorera Kampala ukurikira canke nkajya gukorera Nairobi. Si kuvuga ko ariyo gahunda mfise gukorera mu Rwanda gusa kuko nta masezerano dufitanye na country record. Nagiye gukorera nkuko nari kuja gukorera ahandi canke nkuko mfise gahunda yo kuja gukorera ahandi. So byose ni mu ntumbero yo kumenyekanisha igihugu canje biciye mu ndirimbo. Nibaza ariyo ntumbero nyamukuru. Hama nibaza yuko yavuze ikintu cy'utunenge muri video naho ikibazo cya kabiri. Sinzi ya president utunenge nyabaki peut-être ko twebwe bivanye hari uko abibona wowe n'abandi uko babibona. Rero iyo uvuze ngo hari utunenge ahubwo uvuga ati n'utunenge tunashoboye kubona hama tukumva yuko hari abandi bashobora kuba baduhuriza kuri utwo tunenge. Hama kuba indirimbo yarazanye impact ego birahari kuko iyo uronse feedback zivuye mu makungu hanze abarundi bari hanze y'igihugu canke n'abanyamahanga baho kuko hariho ama feedback yajyaga za Sudan, Nairobi, Congo, Rwanda, même Nigeria baranditse harimo n'abanditse mu commentaire kuri YouTube abandi bakadushikiza mu butumwa busanzwe bwa email. So rero impact twarayironse kandi turizera yuko ayo ma feedback yose tarayubusa. Yes, nkuko nababwiye turi muri press conference ya Esa Nishi aho tukahavugiwe byinshi. Reka kwanza ntabarandiriye abanze abaramutse ni sawa. Ni sawa namahoro. Yego umeze neza. Yego ndashima bra. Akajambo kamwe ku bakunzi ba Ihuriro TV. Akajambo kamwe nuko jaye mvuge tubiri nuko ndabakunda cyane ndakurikirana ibiganiro byanyu birangyohe. Siro dukurikirana. Navuze tubiri. Ya ndabakurikirana sana. By the way urabere wambaye amarori meza. Oh merci beaucoup. Inde yakwambitse. Bon. Management. Umustylish. Ya ari muri management nawe nyene so hari uwo bitanyise anyambika ibi bisanzwe none anyambika ibyo kirundo nk'ibintu babiri hari Sabasi hari na Bouquet hage Sabasi nawe ari muri Bukivu no nta contrat mugabo nibaza ko ari we dufise. Yego ikirato kiratesa kihagaje ze ku mafaranga ngana ako nakabanga kako umuntu yaba yambare kuko ça dépend n'uburyo umuntu aba afise iyo mpagaze neza mpagaze neza. Ndagusabye amarori hoya biravana ngani wansabira mu modoka niwaza muhira. Urumva renje
nze muhira mfata urugendo nze kugira irego uyakeneye nzoza gukora test ahagaze ku mafaranga ngaye please ayo yo ndasabye kuyambwira ko ndayakeneye naho nyine uzosanga muhira nta ngorane ofate ndayakeneye nkeneye kuyagura ava yuko nza muhira bien sûr que oui mugaba ivyo nkeneye kumenya ari turi muri village market turi nkibaraba bazobibaza Oscar ni mabiti ndagusabye unkundire umbwire ikintu ca mbere igituma icatumye ucererwa bon cyatumye ncererwa afasha mvuge gute bon bigora n'abakenyezi zisigaye bitugora asabagabo gusa mugabo murabizi d'abord ko dafite responsabilité byo njejwe mu rugo kindi ca kabiri hari ibintu byahushanye bivaye n'ibyo tuba twateguye kugira ngo tubashikirize ibintu bitomoye biba byacanganye donc byagoranye so niyo mpamvu tukiyexcuse turasaba imbabazi byatugoye congratulations kuri Come and See iratesa iraryoshe kumviriza ndavuze nti iraryoshe kumviriza kubera ko wiyumviriye Come and See bo Come and See nayo yiyumviriye bivanye n'ukuntu benshi twatwawe n'indirimbo nyinshi z'ubundi bwoko bwinshi mugabo nariyumvire kusura kuryohora ubwiza bwa Afrika dusubire tukibukanya kanovera ka kontina yacu so rero idea yaje gutyo ndavyumvira gutyo ni muze murabe du feeling ubwo bwiza doke nari mvuye kuvisita ahantu hamwe mu Rutana murabona harimo amasanamu yo mu Rutana nashizemo vraiment numva kweri inspiration iraje kweri turafise ibintu bikaze nkunku vraiment tutavyereka abantu so rero idea yaje gutyo numva nyene ndanezerewe ndiko ndanayandika ndi muri mood na melody yari yaje kabisa yasesetse nico gusa biravugwa ko tugerageje kuraba kurondera ko urazi ko journalist ari donc ni jugi munyagihugu tugerageje kumva biravuga ko indirimbo iryoshe cyane mugabo video umenga niko ndavyumva umenga ntiryoshe wowe ayo majambo yakiriwe uyumva gute bon aho waje usigurira impamvu bivanye nuko wowe yakiriye canke uriya yakiriye ubwanje ni nziza ariko ndashaka kuwo kungene donc ndakeneye kumva kungene wowe vyakira iyo wumvise kuko uruzi ikintu umuntu Esther wowe nukunzwe na bose abantu tubayeho kugira ngo ufete uzorabe nk'ubu wowe wambaye gutya cyo style wambaye irangyohe uri anye ashobora kuravuga ati umukobwa arabihiwe vraiment urumva donc ça dépend naguye umuntu uko uvuga ngo urakunezera uri ntitamunezera ni kuvuga ko guhuza abantu ziratandukanye nkuko abartiste dufise abafana dufise aba haters donc rero les goûts ziri different kandi nujya yabivuze si umuheta yarinze abivuga nuko yafashe umwanya wo kuraba arihweza rero arinze afata umwanya ahubwo si umuheta n'umufanzi wanje so rero mba numva ndabinezerewe ko umuntu ajita hakabifatira uwo mwanya kayakane ngaba yatoye nawe yahaba mujya mwanya ari gukosora akoshaka ni nkuko nabari bahari babona yuko ibyo bagize bikwiriye so rero je naza yuko wabivuze nkunda bimufata ndamufata nk'umufana nk'umukunzi w'umuziki wa Estanish kandi urumva birakuryoheye yeah of course ndacari kuri Come and See ndashaka kumenya uburyo amafaranga yoba yaragutwaye bon ayo nibanga mbwa yari menshi cyane yari menshi kuko mabana ingendo gusikira kuzunguruka kugira gute tugenda tugaruka ufite mwijoro masa 8 z'ijoro mwabonye equipe yari irimwo abavuza ingoma abatamba ivy'ikirundi kuja muri rya misozi mu mazi donc byaratwaye uburyo bwinshi vraiment bitari buke kanyuma ko gusetse bon kajambo kanyuma nuko ndabashimiye cyane kwa mwabyitavye mwitabiriye iyi conference mwambaje ibibazo by'inkora mutima muraba agaciro kuri je so merci beaucoup hama ndashimiye n'abakunzi b'umuziki wanje bakunzi umuziki ndundi abakunzi ba Ihuriro TV mwakoze cyane turagukunda merci beaucoup namwe uraberewe kandi akikubwiye nawe uraberewe merci